Salut les amis, je vous salue aho muri hose ndabaramukije. So nagomba kubabwira kino kintu. Burya abarundi niyo bayamaze ngo amahirwe azanye. Burya hari ikintu kiba muri mukicuza sivyo? Ntukabifate nka scam. No. XPAGING ntabwo ari scam. Mbega uramaze kugura umutahe muri XPAGING. None ko abantu bamye vuba bagiye kuza barinziza kuri $20 ku munsi. Nigisi n'abuzukuru bawe bakazoguma barya. Mbega ugomba gukinisha amahirwe ufise uburyo bwo kongereza umutahe ukazonzuriza $200 $700 par jour. Eske ayo mahirwe uragomba kaguca mu myanya y'intoki? Oya, ntaje ubwanje sinokunda yuko ayo mahirwe aguca mu myanya y'intoki. Ahubwo ico nakubwira ni kimwe gusa, telecharge application ya XPAGING kuri Play Store. Iyo ibe first step, ibe intambwe ya mbere ubuteye yo gutereshaje application. Hama inyuma yo gutereshaje application ugurura konti yawe, utangwe kuzurayaga n'abantu bakujya kwa Facebook, urama video bakujya kwa TikTok, upublie ifoto bakujya kwa Instagram cyangwa kwa Facebook, urukode bakujya kwa WhatsApp, wandike kujya kwa WhatsApp Messenger cyangwa kwa Messenger Facebook, right? So hamaze kubikora ivyo, tangura rero uzurayikoresha. After urondera umutahe ushiremo ubu actionnaire, vuba nawe uzurahembwa amadolari ku munsi bicaye muhira. Hama waze kubikora ivyo, tumirira abantu rero ubazane maze utangure kuronka amabonus, utangure kwinjiza ukora ico bita MLM, multi-level marketing. Ni ndavuga yuko ari urudandazwa rw'uruhererekanya. Ni kuvuga ngo jezanye umuntu bama amafaranga bonus, kurundi ruhande zanye umuntu ama bonus, kuko kujya iyo umuvyeyi avyama hasa bamukeza, niko no muri XPAGING bimeze. Uzanye umuntu ukazana n'uwa kabiri bacamacingana, bacabahura maze ukaronka bonus ku mpande zitatu. Wamuzanye ubwa mbere baguhaye bonus, ugiye kugura kumwe, wamuzanye ubwa kabiri agiye kugura kumwe baguhaye bonus, baramacingana baguhaye izindi bonus. Abo babiri rero bahuhejeje bagiye kukiva bagakora, uzoka muronka uko bazana abantu niko uzoba umuronka. Rero ikindi naco bababwira nuko ino business yacu iri très sérieux kandi irakwitaho itahamagara yawe. Kandi nibaza yuko kwinjira ari kubuntu, ubuzima bari kubuntu. None ugiye kwa muganga kwivuza baguca ngahe? Mbe ugiye kwa muganga kwivuza kanseri, kwivuza diabete, ijya mitugura igutwara ngahe? Mbega ubaye mu actionnaire? No. Mbega hariho marketing ugomba gukora? No. Ariko ngaha winjiye ku mutahe nuvuga ko muto wa mbere, umutahe wa nyuma muto, ukicinjira direct bacaguha produit ditatu. Iyo bita litre 2, litre 6, litre B. Izo ni produit zishobora kuvura amagara yawe, zishobora kuvura diabete, umutima, paralize n'izindi ndwara za heredité cyangwa izindi ndwara zananirana, kuko ni cellule souche. So izi cellule souche baguha ni iziza kuba ku umubiri wawe, zikawurestoringa maze umubiri wawe ugasubira itoto, maze amagara yawe akifata neza. Rero uri umutahe, ube actionnaire, ongere uronke produit wivure. Namarane cyane kuba muri XPAGING n'amahirwe menshi cyane. Welcome everyone. BX TV, subscribe, abone. Thank you so much everyone.